hari bangari komeye igire n'amahoro uwa mbere yasana twebwe uwundi je sinokundisha abantu canke sinobwira abantu ngo mumukunde bidundo ku nguvu kila muntu wese arafise guyiwe gusa nadhani hiyo ni juu kubera sijui ni jua nini. Unaona mimi nipitana mtafuta naragiye kumurondera je sinamusuzugiye naragiye kumurondera kubera nzi power yiwe afise ya nico gituma ya gusa acha waendelee wanamusuzugura gisi anataka gusa nao nyene wenye wanajua thamani yake watamtumikisha ego. 1 2 1 2 everybody, my name is Radio, this is me Joe Talent TV. We come back again. Twagarutse kandi hamwe tukubwira byinshi muri entertainment, hamwe tukuzanira aba hitmaker kuri micro ya me Joe Talent TV. Right now uribaza turi kumwe nande? Ndi kumwe ni G. Ndakubwira ati ndi kumwe ni Jimba, ndi kumwe ni Gang, ni Akim Skendo. Brother, ari kuri gitari kwanza brother. Twende na gitari kwanza bro. igire n'amahoro uwa mbere yasana twebwe uwundi wamaze kuvyumva ni Akim Skendo. Brother, welcome brother on mic. Yeah, thank you. Meze fresh bro. I'm good man. Irazas? Ewa niko good. Babwira ati je meze fresh. Ewa agenda bakunda kwenda I'm good niko poa sana man. I'm good man. Sasa Akim Skendo hari abantu bakunda kwita ati uri gang man bivanye gusa no kungene ebana wimereye amatatuwaje mesh bavuga ati Akim Skendo ni gang man. Yeah, Akim Skendo nabwari gang man. Gang, cool man. Boy, Lil Cool, I'm Lil Cool man. Niko cool man. Between my gang man, nah, do that man. Bakwita kuri gang nawe babwiye ikiji. Oh yeah, vraiment. Ariko tukini ngaho nyene brother, nanje ndavye ukungene umeze swaga zawe. Jeno vuga ati uri gang man. No, I'm not gang man. Kubera ki brother utari gang? Je gang urazi ico bisigura gang man. Je umbwiye gang canumva ibintu byinshi cyane, cocaine, kwa ibintu by'ama gang ibintu byo kugurisha bitugani. No, I'm not a man. You are gangster. I'm gangster. Niko kuniambia gang. If you say I'm gang napitana miaka niko kwenye gang fulani no. Yeah, if you kama ni hivyo poa. Yeah. Yeah, kabisa brother. Yeah, brother, reka duhere kwanza ku buzima bwawe busanzwe brother. Mbega ku muntu atazi Akim Skendo. Akim Skendo ni muntu ki? Akim Skendo ninde mu bisa? Akim Skendo ni umuririmbyi wo ngaha mu Burundi akaba akora akazi kiwe. Bon, je suis artiste quoi. Ndakora ndumucuraranze ndumuhanzi. Sometimes ndakoresha guitar, ndaririmba amakava y'abandi, quelque chose comme ça. After your music na ukora iki brother? Je ndumushoferi kweli. Yego. Sasa ahubwo cyashaka kumenya rero mbega iyo uri kuratwara abafana bawe muri rusange bro, iyo twaye nk'umuntu ugasangana umufanzi wawe bimeze gute bro? Kenshi babambanyitiranya. Bamwe baranitaga Ruriro, bengere baranitaga Fizo, bengere baranitaga nani gusa akini naona ni Juni kubera ntaramenyekana sana gusa vibe ni sawa. Je mnafurahiaga sana kuona mtu ya anani. Mbega yuri mu modoka kugendera vuza songe zawe canke? Vraiment zose ya bivana na time ya lunch ndashiramwe agasilo elko bivana na time gusa birashushe nayo. Birashushe hoho ni atari birashushe sa. Nyine ni fire uba ni birashushe ni. Twende na birashushe freestyle. Njagala kuzina lolelo to last day. Mambo yake tutambe dukeshe lolelo tonight. Mambo yake fu papa sara pakaka kokota vumbi rasta sakata rumba masta yani pole au fasta ra
Sasa harimo ikirimi rero ntumva fresh na watanguye gute bro ni kigande ni gikime oya ni Kiswahili. Gusa Hizo ni punchline man, hizo ni punchline. gusa Yeah. Kota vumbi master, sakata rumba master. Kokozo nibyumvikana. yeah brother ico eba nivyo bintu ega benshi nibaratahura ivyari byo me Oya bo birumvikana. benshi bibaza ko ari kigande Sakata rumba master. kungene gusa wabitwaye Ah. kungene wabitwaye mu ndirimbo menga sigiswahili Ni Kiswahili gusa iyo na makodo mfa niyo na speech yanje nuko mvuga ya na nuko naandika ya ya ati birashushe rero man birashushe byadanje birema ni so ya reka tugere ku ndirimbo yawe birashushe brother ni ndimbo wakoranye na Generator Bidondo Regent si Regent none man yego no muri sasa kubera ikire guhitamwa Bidondo uvuga ati reka dukorane birashushe ubwa mbere na mbere Bidondo baramusuzugura sana abaririmbyi abagenzi kuvyerekana nuko unajua maisha yanaweza kabadilika gusa ugia n'umuntu sio mtu wa kutupilia kutokana ni tuvanye n'ibintu yamaze gukora ku Burundi ugia vraiment arazi kuririmba kandi n'umustare nyene ya nuko gusa ubuzima unaona sometime uvuze ati baramusuzugura mbega ni bande bamusuzugura benshi baravuga Bidondo wanasahau mazuri yenye alifanyaga nyuma usimuoni yagize it yarazwi sana abantu bose baramuzi Bidondo ego mbega wibaza ko ari impamvu yituma Bidondo bamusuzugura kuko ni mu Regent nanje ndacemera kandi afite talent brother mbega we nka Skendo wibaza ko ari kiye kintu gituma kineri cha Bidondo bamusuzugura nko wabivuze bo biravana en fait je sinokundisha abantu cyangwa sinobwira abantu ngo mumukunde Bidondo ku nguvu kila muntu wese arafise guyiwe gusa nadhani hiyo ni juu kubera sijui ni jua nini unaona mimi nipitana mtafuta naragiye kumurondera je sinamusuzugiye naragiye kumurondera kubera nzi power yiwe afise ya nico gituma ya gusa acha waendelee banamusuzugura gisi anataka gusa nao nyene wenye wanajua thamani yake watamtumikisha ego uvuga ati kabisa na umunsi umwe bazomukoresha fresh mbega tukiri ngaho nyene brother Bidondo wamubonye gute muri studio man Bidondo chambe na mbere turi muri lebo novuga turi muri lebo imwe cange dukunda gukorera ano hamwe kwa Itizo genda umwana wa Itizo Itizo n'umupapa wanje Itizo Technology Sound na Onesime Power isi ya umva twamaduhura kinyume hapo tulikuwa tunafanya tuko kwa jamaa tukari turabagenzi nyene ya indirimbo yawe birashushe imaze gushika kuri channel ya brother bega ubona indirimbo ikirakigwa gute bro kweli iko na muvumbuko iri kwiravumbuka channel yanje ni birashushe umva ni fire birashushe kweli muri top 10 naho hose birashushe hari nanu nayibonye iri muri competition kuri Ishugwe Media mbega hajya hano urize kuzoba wa mbere nukuri hajya naho nova wa nyuma mu bantu bagira ubwenge vraiment hakuna shida 5 première 10 première biyo ivatani kitoko wa 10 nao nova w'icumi ariko nkaba nilikuwa mu rutonde mu bare bakubwa piko nyimbo nyingi ari Mudodo ndakuyo alama ndirimbo mechane gusa na mahigwe cyane kuona tana ile birashushe irimwo ndani mu rutonde ego ariko vraiment uvuze ati ariko gisi no kwifuza yuko itabi ya mbere brother mbega Akim Skendo ni kiye kintu ari karakora kugira ngo indirimbo yiwe izoshobore kuba iya mbere kuri Ishugwe Media cyangwa se n'ahandi hose indirimbo iri muri competition gusa jewe nshaka abantu bagende kuri YouTube yanje vraiment Akim Skendo genda ugire subscribe uce urawa ari indirimbo yitwa birashushe uce wandika muri commentaire uvuga ati ni fire ya watu judging ya mbega imbere ya birashushe twitege iki bro birahari binshi kweje twitege birakanye ifise projet urova imbere ya birashushe twitege birakanye oya birazigira ibishushe bijana n'ibica bizigira ibishushe bijana n'ibikanye oya uba twitege imbere ibikanye gusa je ngo baweli wigerukanya ni fire every day I'm happy yeah ariko imbere y'ijya ndirimbo twarabonye ibintu vyinshi abakobwa bakoreje muri clip ntimubishure turabona induru nyinshi mbega brother kweri gukoresha abakobwa ntimubishure oya je naramuhaye amafaranga yo naramuhaye 100,000 ariko twarabonye induru mugwana ku media avuga yuko mutigeze mu mwishura Agastona agasasimani gatora karonde umuntu atagira na telefone byarashise gusa ariko ubu ni sawa kweli
twaramuhaye amafaranga yiwe sawa ariko mujya mwanya kubera iki mutamuhaye amafaranga yiwe bikaenda gushika kuri twaramurondeye turamubura man ya kubera shooting yaraheze hafi ma 2h quoi 3h du matin quoi ariko bamwe baravuga yuko ujya mukobwa yacafuje amazina yanyu brother kubera kujya kuntu mwagiye ku ma media avuga ati ntibandiye tukabona bariko baratorana mu izosi na bidondo en fait ingorane siyo ingorane nuko naramuhaye amafaranga yiwe akandi akwiye ego cyangwa warahaye bidondo arayajya kuko bakunzi ba Mijo Talent TV twabona afata bidondo mu izosi avuga ati nyishura cyangwa bidondo oya birashika abantu barashwana birashika gusa nta ngorane ihari vraiment toramuhaye amafaranga ikibazo rero mwaragihejeje brother ego nina Akim Skendo haizi misi mikeya uboneka imbere y'imodoka itukura ni kankari meze fresh bamwe ati ni guhawe abandi ati yagiye kwifotoza mbega brother dushaka umuco abakunzi ba Mijo Talent TV mbega ijya modoka ni Akim Skendo imeze gute ijahama ebana wapi kweli ewa bari ni dodesha bana gusa miss kwa ina fake life sino faking a life ibintu ntafise gusa narashimye kwifotoza imbere ya Amer kwa c'est mon rêve kwa iPhone unwage hama kwa nimepiga picha to kawaida inga mu Burundi ujya mu boss wa Old Beach ujya umva turavugana nawe nyene umva manager banje baravugana gusa yarambwiye genda wifotoza kandi yarambwiye ati yinjira n'indani ujyamuko yego wisanzure ariko abafazi bari basaze ati Akim Skendo ewan arabaye big boss man yereka nanje nzi kwijya ari gwawe brother oya wapi kwenu bisigura yuko rero ebana no kwifotoza yego bisubi nyuma kandi gato ya brother wavuze ati ngo sinovuga ibintu ntafise bisigura ko hari habuzi bamavuga ati ndafise batajyo yego barahari benshi go faking a life kuza tura faking a life si byiza man we ni wasanze muhira none je nkunda kwicera nga none si simple man kubera iki sinaguhamagaye ngo dure kuri Paulina canke il faut être naturel quoi tu sais inakuwa ni vizuri zaidi ube nature biga abantu ni bande brother bavuga ati je ndafise batajyo en fait ni ulimwengu wa sasa ubuzima ino generation corona ni ataye umva bya bindi byo urondera ahantu nyene ameze bon gacha witangura kwisnapsha bitugani ma makeup be nature man be you generation corona nogutamba nagafuka munwa generation corona man ijya songe ni fire brother igera tesa vraiment merci beaucoup kuba fana bamwe umva baramaye big up nkomeze good man urashaka kwivuza kuri gitari ya ndirimbo yes indirimbo simudiho kajya kale fresh indirimbo ziwanje mfise no kuririmba kuri twende basi atariyo Yeah. Sije kaniacha niteseke, acha kwako nitwe mume bwege, hapa chota chuma ubebe, my dear. Vile unavyonyonga ukidansi unakatika paka chini na niuma sana. Hey. Vile unavyodansi ukinyonga unakatika paka chini na niua mama. Wanimaliza. I like the way you do me, you give me fire. Kukibuka na karuha, she never tire. Hey. Brother, ebana urakaze main, mpanaye ngerageze brother. Bakunzi ba Mijo Talent TV natwe tura ngumiriza main. Tereka turaye. Sasa wafata gute main? Kumbe narinzi ko sasa twagiririmba re. Cameraman je ndakaze. Twagi. Dirimba none main? Ndirimbike. Niko nasana nataka kutuchurara. Dirimba bro.
Merci kweli, merci. Urakaze sana. bakunzi ba Major Talent TV nanjye ndakaze brother. Akim Skendo reka nzanere story brother, navuga yuko numukobwa avuga yuko yavyaranye na Akim Skendo brother. Bakunzi ba Major Talent TV sinzi ko tuzawukirano kuno musi kabisa brother. Numukobwa bivuga ko mwavyaranye ariko twamubonye kuri media biriko biravugwa yuko yafiriye umuririmbyi mugenza brother. Mbega bijya bintu bavyakiriye gute bro? Umuririmbyi mugenza nje ende inani inde. Bel Chris bro. Ki. Bel Chris. Inde. Bel Chris. Na wenzi. Ni afise hit zingahe? Ni afise indirimbo ari kumwe na Akes Dan yitwa Melina n'izindi nyinshi. Twaramonye ku ma media ujya umukobwa mwavyaranye avuga yuko yamufiriye brother. Ujya Bel Chris ujya umukobwa urebye muri munaga waramubonye neza. Je naramubonye. Nini wewe wamukoresheje? Je naramukoresheje brother. Waramubonye? Unamuona bien? Naramubonye. Ujya unaona kama Bel Chris anaweza akaunda kiumbe kama kile. Vraiment tuze turabeshana apana bijya arayibwirira ngo namba ngo bitugane the fucking shit man. Sivyo man. Sasa wowe yambariraga kuri wowe ubona kuri wewe ubona yambarira ngahe? Avuga ko yamarira 5 million 10 million kuri wewe Akim Skendo. Bel Chris yambarira ngahe? Uga peti no punchline n'umuntu yamaze gufashe gusa uga peti na bushozi na nkomizi afisi yo kugira uga mwana wapi mwana wawe main no hawezi na wapi ule mtoto ni bei kalme gusa akesi yaramubeshe umugore wanje yarangiriye akamaramaza uga n'umugore wanje yaragiye sinzi namba baramuhaya ngaye namba amafaranga gusa si byiza kama ni maviews hapana kwetu tunatafuta maviews mu vitu vya hivyo mimi naweza nikaamua kitu kibaya sana watu wakaniona kama niko msaizi sana man gusa si byiza sio vitu vizuri unaona unaweza kaniomba urashobora acha tufanye kipindi ni kama ekri mva birasigara atana batoto generation na ma generation watu wanakuwa nafuata gera vuziki wasemaga hivyo si sasa wakati unadanganya mtu mva baramubeshe umugore wanje baramuha amafaranga sinze amafaranga ngahe kugira bakora ni ya kiki but niko nisushisha mimi heshima si byiza siba kuna kazi nyingi arabaririmbyi bako barakora kazi kubera iki nogenda ukabawulize bitu apana kuzamuragira ama babikuta ama busy y'uburofa man iziga busy wa pinze man vie privée onenga vie privée ya muntu man sasa wewe vyakiriye gute bro gusabyara vyakiriye gute umaze kubona umugore wawe kuri media ariko aravuga ko byarambabaje kandi bo umugore wanje comme tel parce que ni tubana umva twaravyaranye gusa tufise relation nziza itari gusa barifanya vibaya narababaye ninge kwa wengine nari kuwarondera hose nkabashikiriza imbere ariko wahisemo kuvyihoza ego je bega muri aka kanya muwanye gute na ubu ni sawa gusa kese twarabonanye na nyina nambwiye ati yari beze yo beze kubera gahongo je nari kugasatura ko bitama kofi kwera amajido menshi yarahaswe rero me gusa si byiza brutalité nikora akoresha ubwenge si byiza en fait mu cyamaki ya brother kidakunda ukuntu teye bro merci wa gang nawe wenyene man wewe urasa big up sara brother reka tugerukire ku muziki wawe brother tumera nk'abasozera mbega twite giki imbere ya imbere y'ya ndirimbo je mfishe projet yo gukorana n'abaririmbyi ba kera bose Big Fizzo bose bikiwezekana niko na ndo ni fire birashushe muze gusa mwe mugume mukome mnaangalia ku YouTube mnaangalia isikie ujya muntu yagize uko onye bagende basubscribing kuri channel yanje bagiye partage ya Akim Skendo ya YouTube subscribe kanza kugira ngo muze muraronka akanovera ku muziki apana rafu z'uburufa unasikia apana rap z'uburofa ni bande bakora izubu oya ariko bisigura gusa ari rap z'uburofa umva bisigura ko hari abaririmbira rap araba umudiho abandi oya vraiment barahari kwa mfano mtaki kuimbia hivi alivyoombeka Tanzania malaika Mungu ni jari gatoto nani nkao uri kuraririmbiki ni mirongo y'uburofa hizo ni marapo z'uburofa man you see brother tumera nk'abasozera akajambo kanyuma ku bafanzi bawe n'abakunzi b'umuziki ndundi bro kuko baragukurikirana kandi baragukunda sana brother abafanzi banze nanje ndabakunda rwose gusa bagume banshigikira
bila nyinyi siwezi kuwa mimi man. Kama nimeongea vibaya mwa hii interview, I'm sorry. See ya birashushe tuko babiana tunashusha. Yeah, you see man. Kanda bakunda mugume musupportinga Major. Here we go. Big up, son. Yeah. Thank you so much. Yeah. Bakunzi ba Major Talent TV wamaze kubona twari kumwe na Akim Skendo muri mvyare karabikola fresh aduha indirimbo birashushe ari kumwe na Bidondo. Genda kuri YouTube channel yiwe ukore subscribe kugira ngo uzurabona vyinshi. Utujana kuri YouTube channel ya Major Talent TV ukore subscribe kugira uzurabona vyinshi gushirako umanya ku wundi. Wowe wabikoze big up sana. Wotarabigora genda ubikore kugira ngo